Asubiye kubaramutsa mwebwe anywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twibutse ko ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu butungane ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'impinduka ziriko zirakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubungubu umukuru wa BRB yaraye abogojwe mu mabanga agahita afatwa akanapfungwa n'umusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yamaze kumugena. Ni byinshi biriko biravugwa kuri uyu muyobozi wa BRB, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamenye amakuru ahambaye ko uyu mukuru wa BRB yariko arakorana n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, aho yafataga amafaranga akayasohora muri banke mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi kugira ngo abanyagihugu ndetse n'abarundi bose babone ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ikibazo kijanye n'ubutunzi, kubera ukuntu muri BRB ubutunzi bwifashe nabi cane ndetse no mu gihugu c'u Burundi, aho amafaranga y'u Burundi yataye agaciro ku rugero rwo hejuru cane, ku buryo abarundi bibaza ibi bintu aho biza kugarukira. Perezida Evariste Ndayishimiye biramaze kumurenga kubera ukuntu BRB ata amafaranga arimo. BRB nyine igeze aho umwanzi ashaka, aho abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bashakaga, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye murazi ko mu minsi yaheze yafashe ingingo ihambaye yo guhindura amafaranga y'inote z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ibipapuro, kuko yabonaga ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cane, akagiriza bamwe mu bajenerali ndetse n'abagwizatunga ko bibye amafaranga muri BRB bakayahunika mu mazu yabo kugira ngo amafaranga abure mu gihugu, amaze nabara kubura mu gihugu abanyagihugu bajye mu barabara bamagane Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida rero Evariste Ndayishimiye amaze kumenya ayo makuru yahise afata ingingo ihambaye yo guhindura ayo mafaranga ibipapuro, afatikanije nyine n'umukuru wa BRB ndetse n'umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ariko igitangaje nuko kuva iyo ngingo yafatwa, aho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi butere imbere, ahubwo bwaciye busubira inyuma ku rugero rwo hejuru cane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yibajije bimubayeho akavuga ko byibuza ari gupfa kubirekera kwa kundi, ariko amaze gukoresha iperereza ryiwe rikaba ryaramenye amakuru ahambaye kandi anateye ubwoba ko umukuru wa BRB yaba yaraburiye abari bafise ayo mafaranga bakabanza bakayavunjisha, gutyo iyo ngingo igafatwa nta muntu n'umwe ufise amafaranga. Aribyo byatumye nyine n'ubundi kuva ayo mafaranga ahinduwe nta kintu na kimwe kigeze gihinduka mu Burundi, ahubwo ibintu byagiye byaba bibi kurushaho. Ni byinshi bitandukanye biriko biravugwa kuri uyu mukuru wa BRB, aho nyine yaba yazize ibintu byinshi cane, amanyanga akorwa mu mafaranga mva makungu y'amadolari ndetse n'amanyanga ahambaye akorwa mu masoko yatangagwa na BRB. Ibi byose bikagirwamwo uruhara n'uwo muyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabimenye, agahita afata ingingo ihambaye kumubogoza amabanga akanamupfunga, agahita agena n'umusubirira. Ariko iyo dosiye irashobora guhitana abandi bategetsi benshi cane, kuko ni ibintu yakoraga afatikanije n'abandi benshi cane, kubera nyine bashaka kunaniza Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze abanyagihugu bazaje mu barabara bamwamagane, amaze nawe nabona ibintu bigomeje kuba nabi cane atange imihoho. Murazi ko nyine abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bavuze ko badashaka ko hari amaraso yakongera kumeneka mu Burundi, ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bananize umukuru w'igihugu c'u Burundi, maze nawe nibimara kumuyobera akabona abanyagihugu bariko baramwamagana impande zose z'igihugu, nawe azahite atanga imihoho, gutyo babe bamutemagaje ku butegetsi ata kudeta ibaye. Hari amakuru menshi twamaze kubatohoreza ariko aravugwa ku mukuru wa BRB ndetse n'ico afungiwe n'ibyo ariko arazira, byose tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru, aho muza kumenya impamvu nyine yafashwe ndetse n'aho yabahuriye n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose twabateguriye tugiye kubashiriza idonido. Wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ifungwa ry'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yaraye ahagaritswe
Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe ejo hahise ku itariki 7 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 isaa 9 z'amanywa i Gitega. Yafashwe n'abakozi b'iperereza baca bamutwara ku biro bikuru by'iperereza aho yaraye ijoro rya mbere. Mu bafashe Murengerantwari harimwo umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu General Major Ildefonse Habarurema batazira King Kongo, akaba ari nawe wamenye amakuru bwa mbere ko Dieudonné Murengerantwari yaba ariko arakorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akavuga ko nyine ariko arasohora amafaranga mvamakungu mu buryo bw'amanyanga cyane, ku buryo nyine yaba ariko arafasha abo bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Kimwe mu byatangaje abantu, uwo muyobozi mukuru wa BRB yafashwe yambaye ikabutura, bisigura ko bamukuye muhira iwe gihutihuti, bakanga ko yasubira no mu nzu kugira akantu impuzu yatora nyine ngo yambare, kuko nyine yagaragaye yambaye ikabutura. Nyine ibyatangaje abarundi benshi, bamutwara ku cicaro gikuru ca BRB. Bamaze gushika aho ku cicaro gikuru ca BRB, barinjiye mu biro kwa Murengerantwari n'ahandi basaka, barangije baciye bamwaka imfunguzo zose. Tumenyesha kandi ko ejo nyine hahise uwo muyobozi mukuru wa BRB yari afise urugendo rw'akazi rwari kumushikana mu gihugu ca Maroc. Murengerantwari rero yafashwe mu gihe yariko yitegurira kuja muri urwo rugendo, yari kujanwamo n'abandi bashika 8, twovuga nk'icegera ca mbere ciwe n'abandi bakora mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Ejo rero abo bandi 7 nibo buriye indege bonyine baragenda muri Maroc. Murengerantwari asigara mu maboko y'inzego z'iperereza, aho ubu ngubu apfunzwe, akaba ariko arabazwa nyine ku bintu bitandukanye, harimwo no gufasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. None uwo mukuru wa BRB apfunzwe kubera iki? Ico tumaze kumenya ni uko hari amanyanga akorwa muri BRB yo gusohora amafaranga mvamakungu dolari, bikavugwa ko ayo mafaranga asohoka mu manyanga ateye ubwoba. Havugwa kandi ko hari akarwi k'abantu abategetsi bama bahabwa amadevize ku buntu, kandi abo bategetsi bakaba biganjemwo nyine abariko barashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, abarimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, akazamo Prime Niyongabo ndetse n'abandi basoda bakomeye cyane b'abajenerali barwanye mu rugamba rwa FTD. Abo bose nyine mukaba muzi ko bari mu rugamba rukomeye cyane rwo kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye bakoresheje imbaraga zose bafise, aho bashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko bakavuga ko badashaka gukora kudeta ishobora gutuma amaraso ameneka mu Burundi. Akaba ariyo mpamvu babandanya kunaniza umukuru w'igihugu mu mpande zose, ku buryo nawe azabona bimuyobeye agaheba agatanga imihoho, kuko azaba amaze kunanirwa. Muri ayo madevize yama asohoka mu manyanga, turamaze kumenya ko n'ishirahamwe Prestige rigisibije mu gusohora aya madevize, kandi aha nta muntu n'umwe bigaragara ko asinyira aya mafaranga aba agiye muri ico kintu bita Prestige. Prestige ni ishirahamwe nyine rizana igitoro mu Burundi, ariko iryo shirahamwe bikaba bivuga ko ari iry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ni inkuru tuzobategurira neza tuyibashikirize irabana nyine nuko ayo mafaranga asohoka muri BRB akajya muri Prestige, ariko bikaboneka ko atagerayo ngo akore ibibyo aba yateguwe gukora, aho nyine bagiriza Murengerantwari ko afisemwo amanyanga akomeye cyane. Bivugwa ko kubera uko kuntu amafaranga asohoka mu manyanga, ubutunzi bwa BRB bugeze aho umwanzi ashaka. Abakurikirana inomboneshakure baribuka dushira ahabona amanyanga yaranze isohorwa ry'imiliyoni 20 z'amadolari mu mwaka uheze. Amafaranga twagumye dukoma induru ko yasohotse mu manyanga. Ikindi catumye Murengerantwari afatwa ni amanyanga adasanzwe yaranze igurishwa ry'isima ibanki BRB iheruka kugurisha. Iyi sima yaranzwemwo amanyanga menshi cyane kuva igitangura kugurwa, igata igihe mu nyuma BRB gitangaza ko ishaka kuyigurisha ku itariki 14 z'ukwezi kw'Icyenda 2023. Mu ncamace, BRB isanzwe iriko yubakisha kontwari y'inzahabu canke ico twita gishe muri quartier y'icumi ya Ngagara. BRB ifataniye amasezerano n'ishirahamwe ririko ryubaka ko BRB ariyo izohora yigurira ibikoresho byo kubaka. BRB rero yari yaguze isima. Iryo tangazo mubona cari nk'igipapuro cy'igikanganyoni co guhuma abantu amaso.
kuko nta higanwa ryigeze rinaba. Bari bateguye amanyanga, baciye babesha ko iryo isoko ryatsindiye umwe mu bahanuzi mu basekretariya muri BRB yitwa Munezero Dieudonné, baca bavuga ko yaguze imifuko 500. Amatohoza yacu yemeza ko umusekretariya Munezero Dieudonné yabaye nk'igikoresho kuko amafaranga yatanzwe n'abo bategetsi ba BRB babesha ko yaguzwe, kumbure bagiye kuyisesa kuko yari yamaze guta igihe. Baca berekana amafaranga arenga miliyoni 22 ngo niyo yaguzwe. Gushika ubu aho uwo muyobozi wa BRB Dieudonné Murengerantwari apfungiwe mu iperereza ariko abazwa kuri ayo manyanga yose, ni inkuru tuzoguma tugaruka ko uko amakuru mashasha azoboneka. Ariko igitangaje nuko nyine amasoko menshi yemeza ko Dieudonné Murengerantwari yari ariko arakorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gusohora amafaranga muri BRB mu buryo butanyuranije n'amategeko, kandi bikaboneka ko ayo mafaranga nyine asohorwa abagiye gufasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi nyine ko hamaze iminsi itari mikeya Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko hari akarwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi, kandi ako karwi kakaba kiganjemo abategetsi bakomeye cyane bo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho mwagiye mubona Perezida Evariste Ndayishimiye aho yagenda hose asaba ubufasha, akavuga ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi, nk'aho yasaba ubufasha mugenzi we Putin amubwira nyine ko agomba kuza kumufasha akamucungira umutekano, kandi akajya amuha amakuru hakiri kare. Ibyo bikaba byarababaje abarundi batari bake kuko babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragurisha igihugu ku Burusiya, kuko iyo Uburusiya buje kugucungira umutekano bugira ibintu byinshi cyane butwara, harimwo ubutare ndetse n'ibindi bintu byinshi biba bikomeye uba ufise. Ariyo mpamvu nyine abanyagihugu ndetse n'abanyepolitiki batandukanye bidogeye Perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko ibintu ariko arakora ari ibintu biteye isoni cyane, kandi ari uguhemukira igihugu, aho nk'abo mu mugambwe ku butegetsi bamwagiriza gukorana n'abansi b'igihugu, kandi bakamwagiriza nyine ko ariko arasambura umugambwe. Murazi nyine ko Reveriyani Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, amaze igihe kitari gito azenguruka amazone agize igihugu cy'u Burundi yubaka nyine ibyo avuga ko byasambuwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko abirabira hafi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye amakosa menshi ariko arakora, ariko aragerageza guhindura ibintu kugira ngo akure igihugu mu karwi k'ibisuma n'ibisambo byari bimaze igihe kitari gito birongoye igihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005, ariko bikaba bitazamworohera kubera ko ariko ararwana n'ibihangange bikomeye cyane byiganjemo abo mu mugambwe wiwe baterekwa intumbero n'imigambi afise. Ibyo byose nyine bikaza byiyongera ku bukene ndetse n'uburyo ki abanyagihugu babayeho nabi cyane kubera ukuntu ubutunzi bw'igihugu bwaguye hasi muri no myaka 3 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu cy'u Burundi. Ariko abirabira hafi babona ko impamvu ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwaguye ari uko nyine abategetsi nka bose barongoye igihugu cy'u Burundi bategeze bakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko kuva mu ntango babanje kumurwanya, ingingo zose afashe zakiza igihugu bakanga kuzemeza, ahubwo bo bagahitamwo inzira inyereye yo gufata ibyo bashatse kandi bagakora icyo bashatse, aho bagiye babuza ibintu bimwe na bimwe gushikira abenegihugu kugira ngo abenegihugu baduze ishavu ryabo maze bajye mu mabarabara bavuge ko Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo abamariye. Ibi byose nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaragiye abitahura, akagira n'uburyo ki agerageza kubikosora, ariko bikarangira bibonetse ko atampinduka zishoboka mu gihe abamuzengurutse bose ari mu butegetsi ndetse no mu mugambwe wiwe bose batamushyigikiye, kubera ko nyine ibyo akora byose baramurwanya. Murazi ko yafashe nk'ingingo ejo bundi ihambaye yo gukura amabanga Prime Niyongabo kuko yabona ubusuma bubera mu gisota, akavuga ko atagumya kurongora igihugu cy'u Burundi mu gihe abasoda bagumya bataka ko Prime Niyongabo abiba, kandi koko nawe akoze amatohoza agasanga Prime Niyongabo arabiba, ariho yahita afata amafaranga atari make
make Prime Niyongabo yahora yiba abasoda akayongera abasoda ibyanejeje abasoda batari bake kuko ako gashahara ntago bari bagaherutse nta nubwo kari gasanzwe ariko benshi bakavuga ko ayo mafaranga nyine bongewe n'ubundi bari basanzwe bayagenewe ariko bakayibwa na Prime Niyongabo ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kumukura mu mabanga aho kugira ngo byemerwe ahubwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yanga gusinya kuri urwo rwandiko rukura amabanga Prime Niyongabo ibyahise byereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko akikujwe n'abantu batamukunda kandi bashaka kumurwanya kuko Gervais Ndirakobuca nawe si umuntu mwiza kuko ni umuntu waranzwe n'akahise kabi cane akaba ariyo mpamvu nyine nawe ashigikiye abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye turiko turabatohoreza kuri no munesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wica usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije mu mwanya bacu.